twatazira Imana umwanya ukwiye, hanyuma mugabo byose bituzana ahantu n'amajambo yo kuvuga gushima Imana aca duherana. Uko tuziririmba ziratugwirana ariko kandi ziratugeza ahantu ho kumva ishimwe ry'Imana tudafise amajambo yo rivuga. Rero nagira ngo dutangurire kuri iki gice ca mbere c'ivyo dutangariza. Ese ashimwe cane, dushitse ku munsi w'Imana wa nyuma w'umwaka. Vyo wankoreye kubw'urukundo rwawe, uri mwiza Yesu, ugira neza mwami. Vyo wankoreye ndaguhimbaza, kubw'urukundo rwawe ndaguhimbaza. Urukundo rwawe ntabwo nuruvuga. Vyo wankoreye ndaguhimbaza, kubw'urukundo rwawe ndaguhimbaza. Byose ibyo wankoreye ndaguhimbaza, kubw'urukundo rwawe ndaguhimbaza. Wanguye mu vyaha umuvumo wa vyose, ibyo wankoreye. Abo Yesu yabohoye uno mwaka ku caha na kimwe dushimira Imana. Wanguye ku cavu nyirigikomangoma, ibyo wankoreye ndaguhimbaza, kubw'urukundo rwawe ndaguhimbaza. Urukundo rwawe ntabwo nuruvuga. Ibyo wankoreye ndaguhimbaza, kubw'urukundo rwawe ndaguhimbaza. Amahoro yawe ziringira vyanjye, mugabane wanje biracayiteka. Zahora ngushima, zahora nkurata, zaguhimbaza ifite ubugingo, zaguhimbaza ifite ubugingo. Aleluya. Biguye neza kubera uyu munsi ni wa Mungu wa nyuma, bica bizana kandi n'indwi ya nyuma. Mana ishimwe kubera yuko umwaka uzohera itariki zingana 31 kuwa kangahe, kuwa gatanu. Iyo umuntu agomba gushika kure arategekanya ingene agomba gukora n'ico agomba gushikako, hanyuma kandi agaca mwo hagati akaraba aho bigeze ibyo yiyumviriye, akaraba aho bigeze urugendo ariko aragenda. Rero turateranye intege gufata iyi minsi isigaye kugira ngo ntidusenga amasengesho y'ibihumbwa, kugira ngo ntidusenga amasengesho atari mu ingufu, atari mu kuri, atari mu ikizovyara umwimbu. Turateranye intege dufate iyi minsi yo gusuzuma, yo kuraba ngo mbega harya umwaka uheze uyu ndiko ndamara ndawumaze gute, hanyuma kandi muri ubwo kwiyumvira ndawumaze gute uriha bikuru bikuru usuzumira ko ingene uwumaze. Mana ishimwe cane. Amen. Kugira ngo nuzogume ubona uriho utazi n'ingene uriho, hanyuma uriho utazi ingene uriho uzopfa utazi ingene upfuye. Ariko uriho uriko urabitondeka uzomenya ati uyu mwaka ntugiye unsigiye ubusa, hari ikintu usigiye. Nimba nahuye n'ivyiza, hariho ahantu vyaciye, ari ukuntu vyagenze, vyavuye hehe, nabigizemwo uruhe ruhara, hanyuma kandi ishimwe ndarifise hehe kuri yinde. Nimba nahuye n'ingorane vyanyigishije iki, vyari vyavuye hehe, nokora iki ngo izo ngorane sinzisubire guhura nazo. Amen.
hariho utuntu dukeyi nagira ngo mvuge. Twokwiyumvira ibikomeye Imana yadukoreye kuko ibyo biradutera intege. Yesu ashimwe. Ibikomeye Imana yadukoreye, hari ibintu by'inkoramutima, ibindi byuririrako, ibyo bindi byakurikiye, ibyo bindi byatanguye. Aleluya. Rero tukiri na hano tubandanirizemo, kandi no muri iyi minsi dusigaje kugeza tariki 31 ziheze umwaka, tubandanirizemo tuze tugere hajya ahantu ufise neza ingene woshobora gusengera umwaka ukurikira. Kandi ibyo bavuga Abarundi ngo kahise gategura kazoza. Nibyo harimo ubwenge muri iryo jambo. Ikindi ni hehe washize byinshi kwijana by'ingufu zawe, pourcentage y'ingufu zawe nini wazishize. Ingufu zawe mba zari 90 zagiye he, 99 canke 80 canke. Bega ingufu zawe zukuba mwete wawe, ishaka ryawe muri uyo mwaka uheze wari wabishize, ariko cawongera ko ngo none nimbuye iki? Umwimbu naronse aho hantu nari nashize ingufu zisumba ahandi, nimbuye iki? Hanyuma kandi toye ibyo wimbuye biraza kugufasha kuraba ko bihwanye n'ingufu washizemo. Hanyuma niwasanga utimbuye usuzuma aho byapfiriye, canke ko wari wazibivye ingufu zawe aho kuzibiba. Muvyoraho agomba gukora aciye kuri jewe, aciye kuri wewe, umuntu akivugana. Muvyoraho agomba gukora aciye kuri jewe, j'étais disponible. Mbega narabaye hafi yiwe kugira ngo abikore. Twakoranye ikintu uhoraho muri uyu mwaka. Ni hehe namubereye mukozi agakora ibyo yashaka gukora mw'isi? Mbega hoho namuteje ubuhombe hehe? Ni hehe nari kugira ico mara nk'abataco namaze? Hanyuma kandi mu madevoir, amadeyade y'umukristo navyitwayemo gute? Umwana w'Imana ari mu ishengero, ari mu muryango, ari muri Kristo, arafise amadeyade ku munsi arafise deyade. N'akajambo ngira ngo abantu bose bazi deyade, devoir à domicile. Bya bindi utari hano mu isengero usabwa kubamo. Mana ishimwe cyane. Kwisuzuma, mbega amadeyade yanje nk'umukristo narayakoze neza, naronsa ngaha. Hanyuma mu migambi ikiza ubukene, iteza imbere umuryango, iteza imbere igihugu, iteza imbere akazi nkora, byagenze gute? Aleluya. Mbega iby'iyo migambi ikiza umuryango ubukene, ikiza wowe nyene ubukene, ikiza igihugu ubukene, ubukene bw'ibifatika, ubwo ndiko ndavuga. Byagenze gute? Wakoze gute? Wakoranye nande? Warabyegeranije, urabikora mu bugororotsi. Hoba warahushije ukaba none ufise ibyo ukwiye kwihana. Uba warahombye ukaba ukwiye gusengera bishasha. Uba waterera urusenga ibubamfu ukaba ukwiye kuruhindukiza ukaruterera iburyo. Hariho abantu turiko turumvikana, turabe bona. Yesu ashimwe. Twa turajana, Imana yashobora kukongerera ko byinshi, ubwo nawe ufise ikaramu n'urupapuro kubyandika birimo ubwenge, kuko nawe urashobora guhagurukiriza mu bindi byinshi byawe. Ikindi
bitagenze neza ukwiye gusengera umwaka uza nibihe, kuko hari ibitagenda neza ukavuga uhebye ukabona ko ibyo onye atanu kubigarukana mu buzima bwawe, ariko hari ibindi uvuga uti iki ntegerezwa guharana gushika gikunze, ndarwana intambara uyu mwaka nawo, aleluya, mpaka gikunze. Hari umuntu yanyigishije yavuze ijambo rikomeye ati abantu benshi baracira ibintu ahantu bari gutangurira, kuko vyasa ubwa mbere ugaca uheba kandi wari kubandanya bigakunda. Yari umuzungukazi aca atanga akarorero ngo ndemeza ko jewe nahevye kwiga igifaransa mu mwanya nari nkwiye kubandanya, kandi ngo ndemeza ko nahevye kwiga gitari ngo mu mwanya nari kubandanya. Ukabona ko wacitse intege hataragera kandi ugaheba ikintu wari warashizemo umutahe. Ingufu zawe no gusenga kwawe vyura isengesho ry'ukuri, vyura ingufu mu mwaka ukurikira. Nawe nyene niwahera bidakunze uvuga uti ntibikunda, nzokoresha ingufu zanje zose, kandi naho vyokwanga sinzohagarika. Ariko rero singiye kugenda bigura intege kugira ngo nze ndabibandanye umwaka wundi, ahubwo ngiye kubinyarutsa kugira ngo nze ngere nko mu kwa kane vyakunze. Hariho ibikunda vuba, amen. Hariho n'ibindi ubu biha igihe kirekire. Eglise, shengero ry'Imana, niho ubwenge bw'Imana buri. Amen, aleluya. Ariko ikintu ngomba kubatera kw'intege ngira mpeze nce ndakivuga, gusuzuma icakunze n'ico utakoze. Hari igihe tugumana umubabaro w'irengarenga zitabaye nziza, ariko nawe utiyumvira ingene utazipomye. Hanyuma ukagumana umubabaro w'ingene utari ufise umuti wo gupompa, nawe utiyumviriye ingene hari ingufu wari gukoresha kugira ngo uronke ivyo gupompa. Kandi reka ndakubwire, vyose vyanse hariho ahantu bikunda vyanka vyakunda, ni ku mavi. Amen. Ngomba guterana intege n'ishengero, kuko iyo turiko turumva nk'akarorero ngo hateye icago iki n'iki, turasenga, sivyo none? Twumvise ngo imyuzure mu Burundi yaje, turasenga. Ngo imisozi iriko irasitagurika, turasenga, kandi Imana ihora yishura, sivyo? Haje urubura, turasenga. Hariho ibintu biza atakindi ubikorako atari nko gusenga. Ninde yohagarika urubura? Hanyuma kandi hariho n'ibindi haba hariho abogira ico babikorako, ariko ugasanga wowe aho ugeza ni ugusenga gusa. Ariko kandi uko gusenga ufise ububasha imbere y'Imana. Tugashikirwa n'ivyago vy'ingwara, tugasenga. Vyaza bitera igihugu cose, tugasenga. Kandi naho ntumvirije amakuru ejo ngo mbe namenye ivyago vyoba vyarabaye, umfashe gushimira Imana ko twahimbaje Noel mu Burundi turi amahoro. Komera amashimisha Imana, amashimwe kuri kweli, kuko nta rindi shikanwa guseko ishikanira. Buryo hataba amahoro ntuza kuba wicaye wewe, nta n'uko uzi ivyo uba urimwo n'ibiza gukurikira. Dushimire Imana, aleluya. Dushimire Imana abakozi bayo mu buryo bwo gutwara no kuzezwa amabanga y'ibihugu. Hariho abantu bakoreshwa babimenya batabimenye, tubashimire Imana. Hanyuma rero ikintu agomba kuduterana kw'intege nivyo turashimira Imana igenda iratabara à gauche à droite, iburyo n'ibubamfu mu bintu bitandukanye. Nagira ngo duterane intege nk'ishengero
mu mwaka uza mu byo dusengera, abize n'abatize, haleluya, aba barima n'abatarima, haleluya, abakora ibikorwa bitandukanye, abakora udunye b'ibirato, abakora amakinga, abadandaza itomati, intore, ivoka, imyumbati, bakora mu mabiro, batwara ibintu binini binini, haleluya. Gomba kubatera intege, iki kintu tugikorereko muri iyi minsi dusenga, tushimira Imana umwaka uheze, kandi twisuzuma ko byagenze, dusengera n'umwaka uri imbere. Hari ikintu jewe ngenda ndabona kandi numva yuko hari ingorane y'ubukene, namwe murabyumva, turi kumwe. Uwawukuye mu cibo ashobora gusamara akibaza ko bose bariko baratura imibe, ariko haragenda hibonekeza ubukene, kandi nitutasenga tuzoba dusamaye, kuko nyakubahwa mukozi uhembwa, umushahara wawe utaduze, idolari rikava ku 2,700 rikaja ku 3,600, wewe uzobura umukene, uzoba uhejeje gukoroka amahera angana n'igihumbi c'amajana 900 y'amadolari ukwije n'amarundi ukwezi. Dusamaye ibintu bizokomeza kugenda nabi, kandi umutabazi Imana yashize mu isi n'ishengero rya Kristo, abiyizi nk'abahizi batabara igihugu turaba, abagomba kwinjira muri ico gisirikare nabo turaba, byakire, ni wewe Imana yashitse. Umuceri uvuye ku 1,600 ukaduga ukaja ku 2,500, ushaka kumbwira ngo nuko ukora kandi gumuhembwa akazi kataheze, ngo nta bukene bwaguteye? Bwaraguteye, ahubwo warasamaye. Duhaguruke dusende impwemu y'ubukene ku gihugu cacu. Je vous lance un défi, kandi abavyumva, Imana izodutabara, Imana izotugirira neza. Turi kumwe, turi bato beza, turi bake beza, Yesu n'umwungere mwiza. Yavuze ngo, kandi arisoma ijambo ry'Imana, tabo shingoma. Yesu ashimwe. Abantu banje bitirirwa izina ryanje, nibicisha bugufi bagasenga, barondera mu nyonga hanje. Igitabo ca kabiri c'ingoma, igice c'indwi, aleluya, n'umurongo wa 14. Maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga, barondera mu nyonga hanje, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nuko nanje nzokumva ndi mwijuru, mparire ibyaha byabo, nkize n'igihugu cabo. Amen. Mparire ibyaha byabo, nkize n'igihugu cabo. Turacakeneye kuba muri iki gihugu kugira ngo dukore misiyo ya Yesu. Aleluya. Turacakeneye kuba muri iki gihugu kugira ngo tuhakorere ibyo Imana igomba, dushikane abandi ku gutoroka gehinomu. Aleluya. Kandi nawe uraba muryango iwanyu haracariho benshi bagikeneye gutabarwa, nimba nawe utakiri muri bo. Uyandi majambo, kugira ngo tubeho kandi dukore ibikorwa by'Imana,
hariho ibintu dukeneye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mwaje mugasanga amafaranga nakiboneka yo kuriha regidezo n'isengero n'akarorero, ntimuzoheza ngo muvuze ivyuma, ntimwovuze ivyuma, ntimwokora igikorane kuri stade n'ibindi byinshi tutoshikako. Igitoro cabuze, muhora mubona ibintu biba. Nibaza yuko muri kino gice ca kangahe c'umwaka, nimba ari Ngozi gusa vyabaye, twaragize ubuhombe naho bamwe bibaza ko bavyungukiyemwo. Igitoro cabuze inshuro nyinshi, imoto y'amajana 5 ikamiriho 1000. Ayo majana 5 kwari ugutakaza. N'est-ce pas? Wewe wibaza ntaco wahombye, mugabo umudamu yirangurira irengarenga mu vyegwa, yagiye ku moto akayiriha atahora yiriha, ashitse ku isoko araza kukuzimba ku irengarenga ziwe. Nawe uraza kumufasha kuriha moto yiwe. Uvanye imyembe ibujumbura mu Rumonge mu Cibitoke, akaza yaguze ibitoro bimuzimvye, uraza kumufasha kuriha ivyo bitoro. N'ubuhombe. Dusenge impwemu y'ubukene ku gihugu cacu. Abavyumvise dusenge Imana. Aleluya. Ntaco nzi kindi coba kiriko kirakunda kugira ngo twibaze yuko nk'ifaranga ry'u Burundi ryosubira nko ku 1000 wije ku madolari, uvunje ku madolari. Ntaco nzi, ariko gusa ndazi ko hariho Imana ituma bikunda. Nayo ubundi abo twizeye b'abanyabiharuro n'ubu bariko barakora, ariko mu gihe bariko barakora nyene raba biguma biduga. Barakeneye guterwa inkunga, barakeneye izindi nkomezi zibarengeye. Harakenewe umuhezagiro w'Imana mu gihugu cacu. Umuhezagiro utuma urukaroti rumwe ruva mw'ikaroti zoja ku kiro zikibumbabumba rukaba urukaroti rumwe. Umuhezagiro w'Imana urakomeye. Amen. Rero n'ubu kuva ejo kugeza ku wa gatanu tuzogira amasengesho indwi yose. Tuzokwegera Imana turiko turakora ibiduteranye mu intego. Yesu ashimwe cyane, kugira ngo imbere yacu ntihabe ahantu umwansi yamenye kuhagutegurira ariko rero utahiteguriye. Amen. Hariho abantu babahinga guhuruduka, babahinga gukorokera mu bintu atana kimwe abiziko, babahinga muri ivyo. N'abantu batagira Imana ivuga, n'abantu batagira Imana iganira nabo. Baba bashikira mu bintu babigenze neza, avuga ngo Rona yanguyeko, ngo nagize ngo chance. Umukristo nta vy'amachance bibaho, ubwo umukristo hariho integuro nziza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo konzi ivyiyumviro ndabiyumvira yuko ari ivy'amahoro atari ivy'ivyago. Ni jewe Uhoraho mbivuze kugira ngo ndabaha ivyizigiro vyo muherezo ryanyu. Kuko abagira amachance bagira n'imyaka. Abavuga ngo nagize chance ni uvuga ko aba yahushije umwabo, mugana nawe nyene yarawurindiriye. Twebwe ivyo twaratandukanye navyo. Amashyi ku Mana yacu. Haleluya. Ucemereye gutwarwa minge nisigenda iragutwara kandi iragushikana ishaka. Ucumva igicuro kujisho gacuvuga uti yemwe gaye nza kuritswa n'ikibasha. Ubirindira uzoriranye n'igihe cyose ibicuro bizoza. Ariko waramenye yuko ufise Imana itegura igicuro kizoza, ukibwira uti Imana ishimwe ko atari wowe uri umuvugishwa kuri jewe, mfise mpwemu yera aganira nanje.
amen. Yesu ashimwe. None rero munyemerere muve hasi twakira igihe ciza mu izina rya Yesu cyo kunywana n'Imana no kuganira nayo no gusenga nibikurikira birongowe na mpemu yera. Yesu ashimwe. Shengero ikangure igihe kirageze niba kitarengeranye. Uve nigihe cyo kwikangura cisigihe cyo gusinzira. Imana ihabwa icubahiro cyane. Nigihe cyo gukanguka, nigihe cyo kumenya ibibereye mu bwenge bwose Imana itanga. Haleluya. Imana ishimwe. Ndagomba gushimira Imana n'umwizigirwa. Haleluya. Amen. Umunsi wa Mungu wa mbere w'uyu mwaka tumaze, Imana yarangendeye nari nguma senga Imana mbashaka kuvugana nawe, mbashaka kuronka ijambo ryawe rintwara muri uno mwaka. Ndibuka ko aturije navuzutumwa mugabo natashe muhira haragijwe ritura rirambarira imirongo kandi yanditse muri Bibiliya mu Gifaransa. Nayirose jewe mu Gifaransa. Yesu ashimwe cyane. Numva ndaneze yuko ndose icora havuganye nanje. Kandi uko nagenda mpura n'ikintu nsanga mwe muyera yanyibukije ngo nakubariye gutya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nakubariye gutya. Nzorivuga ro 31 kubera niho rizoba rihejeje gukora ku kiringo cy'umwaka. Nivyakunda bikenewe naho nyene. Ariko nagenda mvuge yuko Imana irahari kugira ngo itubere umwungeri. Ntugume witwara nk'umuntu adafise Imana. Yavuze ngo ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje. Imana ishimwe cyane. Hanyuma nanje ndabazi kandi ndabaha ubugingo budashira, naho bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe byose. Data yabampaye ni waruta bose, ntawe ushobora kubashikura mu kuboko kwanje. Ababaye intama ziwe bumva ijwi yiwe, si twe tubikora, ni we yabiteguye ko bigenda gutyo. Rero umwanya mutoyi cyane dusenge. Turagushimiye datugira neza, uri Imana ihambaye, uri Imana y'ubuzima uhoraho, kandi turakwizeye wakoze igikorwa gikomeye uduha agakiza. None turasenze kano kanya tugushimira. Haleluya. Turagushimiye musi wa Mungu wa mbere n'indwi yawo wa kabiri kugeza kuri uno wa nyuma uno mwaka w'ibihumbi 2021. None uhabwe icubahiro mwana, inganje ni yawe. Turisenge kugira ngo dushoboze kuronka ubwenge bukwiye bwo gusuzuma ingene umwaka wagenze. Jambo ryawe riratubwira ngo utwigishe guharura iminsi y'ukubaho kwacu mu buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. None turisenge udushoboze guharura ibyo twabayemo, ibyo gushibura tubishibure, ibihumbwa tubite, twegeranye ingano nziza tuzimburire mu kigega kandi tuzakire nk'imfungurwa waduhaye. Kandi turisengera kugira ngo bidushoboze kugira ngo igihe kiri imbere ari imyaka 5 ari imyaka 6, ariko uhereye kuri uyu mwaka ukurikira tumenye uko dusenga. Dusenga isengesho ry'ukuri, dusenga isengesho rifise icyo rizozana mu mwimbo. Bitubibe amasengesho y'ibihumbwa ko ntacyo twokwimbura, ariko dushoboze gusenga mu kuri no mu mpema. Abafise ivyo bihana bavyihane, kandi mwami babibabarirwe babibohokeko, kandi nk'uko ubuntu bwawe buri udushoboze kwitahura twoye kugenda nk'impumyi. Jambo ryawe ratubwira ngo ijisho niryo muco w'umubiri, ngo none wa muco uri muri mwebwe woramukuzimye ngo uwo mwiza wongana iki. Turasenze kugira ngo umuco washize muri twebwe wake, tubone uko ibintu biri, dutahure kandi icubahiro cawe camamara. Uradushoboza kuba muri ino misi yo gusenga no gusenga tugushima no gusenga dusengera imbere. Inganje ni yawe, duhagurutse ngo twifatanye nawe kuri kazozo dufitiye. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Amen.